safi. Komera mtaa. Ni sawa mama. Asha mahiri igihumbi gusa. Kuziba kantuze. Oya zirangurirwa mu Bushinwa wawe ndazigura mu Bushinwa. Mu bisanzwe ni iby'wanze ndazimba canke nkazimbura. Abarangurira mu Kinama ni hariya. Niyo barangurira. Neza mu Kinama zirabishe kweli. Maze kumbiza iyo mu Bushinwa mbe ko biryoshe. None wumva utagize neza. Nogera ntariye ko kantuze ndiri byo mu Bushinwa. Iyo nayikuye mu Kinama bambe mu. Nako nanga. Agapiripiri. Agapiripiri n'amajana 5. Urazimba kweli. Ndabirangurira mu Bushinwa. Nari ntari byo mu Bushinwa. Ikori tagisi biragoye. Igihumbi cyose. Ibyo mu Bushinwa byose biraryoshe. Merci. Tanida ko karabo ashide munyana nje ndeshamano unizaga bro. Meze gute? Salama ndugu. Ni impore. Yego ni sawa kabisa. Ukeneye iduki? Umunyu nkoze umwembe. Nta munyu ngaha tudandaza. Nta munyu tudandaza kiretse ngiye kurangurura ndindi. Aho ni ubwenge bubiri n'intuzo. No kurindira udandaza uje kurangura umuntu. None tubife gashayire ibintu ni iby'iwanje. Oya nitwobipfa kubera jewe nshatse ndabizimba ko nkabizimbura ko wewe mbwira nimba ukeneye ibinye nimba baje ko bizimvye ntibizimvye ko bizimba ko nkande iyi parasera ni yaso ni yanyo none webyo birakuraba iki kibanza wewe tugishwanireko uratse ko ngano telefone none ko mwanze mwibarabara ahubwo bofate mwebwe ivyo biragushana mwibarabara ndi mu kibanza cy'waje kandi samu wa Mungu ntubuje kugambira ku kibanza cy'waje jewe ntawesa agapiripiri ndambe izi zose nshaka kamwe k'ikirundi fisi zishinwa je ndagura mu Bushinwa Yesu we ibiguguha gupfa muragwira ndakwatsa kishinwa nende yari yakwajije yuba mvano make Tanida ko karabo ashide munyana nje ndesha. Kiriya. Halo. Gute. Salama. Meze neza. Ego karibu. Ibi byose ubona ngani bidandazwa by'iwanze byose biva mu Bushinwa. Bushinwa gusa. Ibishinwa? Ego ni Kinwa. Aho ni pirate. Oya na original ntuko mu Bushinwa wa mbere agira original ya mbere kandi akagira pirate. None akubazi. Amaze ukaraba mfise. Amaze ukaraba ku bya corona. Ari hariya muri toilette genda. Uraza kuri bya corona, shanje ukaraba muri toilette. Nukuri mumbabarire boss. Reka basi simbe da. Ya utajena utazinanye nocamagara ajeje umutekano no hanyuma dusubwe kura ngaha kirazere kazirika murakoze barakuba Tanida ko karabo ashide munyana nje ndeshamano unizaga panaro akubita kwiriya Santiago uyu muti Nibo urakomeye. Ego nawe. Intore ko ari wewe no guha kwijana ry'amaganda. Si. Kami pilipili? Pilipili nayo ni 50 francs. Yo, kuri myiza katika kubereva. Yes, n'ubuzima. Ariko man. N'ubuzima. Ewe hari icyo ushaka kwibariza? Hari icyo? Nakagereye. Nakunomba turi hari. Oya, ukwegereye byiza. Sasigize no kuri umvizayo. Tena shaka kubwira. None nta kandi kazi vraiment ubona ukora ataka. Basi narakabutse. Sasigize vraiment. Narakabutse. Oya. Ukora biza ko vraiment. No. Wakabuze gute? Ibisiga bimenyerewe nawe. Oya. Ntiwamwunguriza basi ku ntore? Nanakimwe. Ntiwamwunguriza ku ntore? Nanakimwe. Ipiripiri arambwiye ngo nangahe? Ipiripiri ni 50 francs. Kandi shawe uri kwa nani?
Mabuja. Mama Bukombe. niye uyu Eh. Tito ndakubwiye ujya mukobwa arakwibye wari karagushore yongera arakwibye ahubwo yakireko n'akaguru Oh yeah. yakireko n'akaguru Mwebwe rero urabyumva abarundi nuko bumeze mugenzwa n'urusaku yakwicara kumara umuntu nk'uyabona yo kwiba oya ubwo rusaku twara ku kibanza cyawe ego byo biragushaka ku kibanza cyawe oya nase ubwiriza n'abarigwa ibarigwa nuko amaso atukura umunsi wasigaye urukomba amazi uzovuga bimwe nakubwira ko byagendagiye ibyo biragusha umukobwa mwiza nk'urya mufise inzigo ngirasuko gari Halo nagomba ndabasabe mwese ku bantu bataragira subscribe kuri Kwizera 90 TV mu Kirundi ni Kwizera 90 TV mwese ndabatumiye kugira gute subscribe muce mufite no kuri kagakengeri mugire kuri tu haze gutuntu tw'uturongo tubiri muca mutubona namwe peace turabakunda Kwizera 90 TV turi kumwe namwe